Ishikagurika ry'umuyaga nkuba no kubura ibitoro ngo ni zimwe mu ntambamyi zihanze ishirahamwe ryerekana amasanamu y'imbonesha kure STNB mu mfunyapfunyo. Bikaba byashyikirijwe na Niyokindi Gilbert, umuyobozi w'igisata kiraba abakozi muri iryo shirahamwe. Hari mu kiganiro n'abamesha makuru iryo shirahamwe ryatunganije kuri wa 15 Munyonyo. Intambamyi duhura nazo kuva dutanguye nikijanye n'umuyaga nkuba. Hari gihe turiko turakora tuzatwumva hariho aho umuyaga nkuba wacitse, murabona ko n'ibitoro bitoroshe kuronka, ugasanga biriko biragorana. Intambamyi zijanye cane n'umuyaga nkuba. Ubundi bwo kubihurumbira bariko barabihurumbira kuko nk'ubu kuva aho dutanguriye turiko turegera abanywanyi bashika 15,000. Ku kibazo kijanye n'ibisabwa kugira ngo imbonesha kuirongo uburenganzira bwo kwerekana kuri STNB, Niyokindi asigura ko hari amafaranga asabwa ariko ngo gushika ubu ntibaratangura kuyarihisha. Televiziyo ikorera ngaha kubera ari leta yabishizeho, hariho amafaranga bisabwa ko arihwa. Mugabo mu ntango ntituratangura kuyarihisha. Dusaba ko umuntu afise iteleviziyo aba afise ibiganiro bihurumbirwa, ibiganiro biryohera abene gihugu. Iryo shirahamwe rikaba ryatanga ibikorwa vyaryo kwigenekezo rya 15 ruheshe uyu mwaka. Ibikorwa vyatangujwe n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo gutuma tumanaka amakuru bufadikanije n'igihugu c'Ubushinwa.